kandi uzorabe umukwe wa mbere apfa kumva ngo apfa kudodora inkoko ibazi cyemereye inyuma numva aho dushushe yaramaze kwiyakira urumva kandi nimba ubona anezerererwa kujya ku ntameze burya hariho amajoro yarize hajya kugira umutima uvyakire vyaciye kure uraze kurengana je ndibuka nkiri umwana hariho sari muraho muguwe neza uno musi ndi kumwe n'umushitsi w'iteka ba mwana narakwesheje sinzi mvuze ngo nyamutegera akazoza ngo yakwereye yindi rero naje ngira nuko nibaze ko mumeze neza tege turaho na bebe n'abandi Queen Berenice Laura Beteri Ariana kuri ino nshuro senere bwababwire ubona beretse ko yitwa abibwami Ariana Zoe muhezagirwe hama mushitsi karibu murakoze cyane shalome turabankije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo deho ndumenyereye ni Jane Nizigama ntabandi ku rubuga wa Constance niyo natewe iteka ryo kumva amakuru meza ko yibarutse nanje numva ayo makuru anguye mu matwi ngo ba rero narinshimye kuraba ayo makuru bambwiye kariyo ewe nasanze yanzaniye umukazana ashushe w'inzobe nanje ndakunda abana b'inzobe ndaryohewe cyane ndanezerewe ko ndi ku rubuga rwa Constance n'iby'igiciro kinini naje nahawe ikaze n'ukuri ntiyaje amaboko masa alo mwamubonye kandi arakunda bebe yamuzaniye amata sinabwe ko ari ba mwana ngo nimero imwe bebe aracyari kuri nimero imwe mudahava mu ndongikira nimero D azotangura kuyihereza kwija amezi 6 nimero imwe ni kuva kivuka kugeza ku mezi 6 hariyo n'akandi kanwa ka virope bana makuru muvise ba mwana nuko baza urumva rero umuntu atanyarutse ngo ankwere hakiri kare muganda afise izindi nyana Queen n'inyana Berenice n'inyana na Laura n'inyana karibu cyane nukuri urumva ni by'igiciro kinini iyo umuvyeyi asimvye imanga umuntu no kumwiyumvirako kuko ntiba byoroshe umuvyeyi yibungenze abarushe abananiwe haragira igihe adashobora no kugenda guhigisha ariko ugerageje ukamwiyumvirako ukamuzanira ayo mata ukamuzanira isukari abari ivyo igiciro kinini kandi arakwiyumvira ko nawe akagusengera naryohewe cyane ko umukazana ntuyu nawe bashayanyakirije yose nanezerewe cyane n'ukuri mu vy'igiciro nahawe ikaze kandi buri muntu wese arahawe ikaze kwa Constance akaza kuraba bebe mugabo rero je naritanze ndafise umusore hasiye hazogaruka zanye inka y'amaguru cyane nabiri oya nane biramucetse inka muntu bugiragirane nzoba nje gutora inka muntu ariko kugira bayishikirize nzozana inka y'amaguru 4 ego nanze ngazaze y'amaguru 2 jewe nije bazoshikiriza iy'amaguru 2 ariko kugira iy'amaguru 2 bayishikirize nzoba natanze y'amaguru 4 ntimuvyumve kwa Constance ngo umukobwa we ngo umutora kuri gusa oya bariho yo erega suyu wenyene nkeneye ntumva ko nkeneye bane jinkana nzozitanga rimwe kubera uyu numuhererezi jewe rero abakobwa urumva mfise 4 abakwe 4 ba mwana 4 bana cena bayenda kura mumwe batatu baracari ku isoko mugabo wundi muntu nzozimbuza nkwera Berenice Berenice nzozimbuza urumva je mpaye wa fake wa fake we nibona ko akera habwo ni Oya bose nama original. Mugakora Berenice azega amashuri. Kandi uzorabe umukwe wa mbere.
apfa kumva ngo apfa kudodora inkoko ibazi mpereye inyuma numva aho dushushe mpereye gukwesha mpereye inyuma mugabo rero sinzi uhava mperukira imbere reka ndaryohewe cyane ndamukiriza abantu reka nabo barakumenyereye barakuzi uyu yitwa Jane Nizigama akaba nawe ari muri n'umukozi w'Imana kwanza abanza uba ucishemo nyene usengere bebe mwerekeza Imana mbere ko rero tukuvuga pana Shalom reka tumanze dusengere iki kibondo cyavutse kikavukira mu isi uzusanga ibintu bigoye turagushimiye turagukengurukiye murengezi kubw'ineza yawe kubw'urukundo dukunda ukatwiyumvira ko udukorera ibyo abana b'abantu batogudukorera utwiyumvira ko kuruta uko twebwe abana b'abantu tubizi hezagira iki kibondo kigwize kumugisha kigwize ku gikundiro azoba icitegerezo mu muryango azoba icitegerezo mu ishengero azoba icitegerezo mu gihugu hezagira igikiriza cyane na wiwe aho atoshobora kwigereza kuronka amata uyamurose ucishije mu nzira zawe amashimwe n'impundu bizobe kuri wewe ni mu izina ry'umucunguzi wacu mwiza amena shalom ndi wa wundi mumenyereye umuririmbyikazi umwe avuga iby'ijambo ry'Imana ndibaza muramenyereye turakorana n'uyu muvyeyi nyene yari kuba twicaye umenga turiko dutanga bimwe bike bike urabona asa n'ukiri mu bwiba rero bisaba ko umuntu wese yomuzanira amata isukari buri kimwe cyose kirakenewe kuko aho bebe yavuye haba hasamye utira rufise ikinogo burya aho yavuye haguma hashaka kugira ngo urumva rero byose birakenewe n'ukuri turabaye ikaze Constance nta mutima mufi afise ku buryo uzododora ngo agume yugaye wabaye w'Imana wifuza kukurabuza ntuzomuha umwanya karibu cyane karibu abavyeyi ego umwanya ubonetse kubakira n'ivyo mugabo ndimwo ndumva gatege urumva ubu ushobora kuza ugaca usanga nagiye muri ville nagiye muri Kotebu nagiye mu Kamenge ubu rero bebe uruhorihori rumwe rurasa original ugomba kwirabura atankwegera uyu mukozi w'Imana atankwegera hajya rero akanwa burya akanwa kararema rero ndakwisabye banwanyi bacu yavuze ko uruhorihori ari rwo rwakomeye nanjye mu mico y'ikirundi bakunda kuvuga ngo ubuguru bwagize ubwirabuye ubuguru iyo bwirabuye umuvyeyi atangura kugendagenda mu zavire ubure wabyaye w'inzobe bukaguma bwera bisigura ko cyuguma munza bwari kindi ndamwisaba ntankwegereta mugabo naje nagiriwe amahirwe mazima narose mukazana mwiza cyane Constance uyu mwana nkeka ari yafashe umwanya wo gusenga kugira Imana izomuha umwana asa n'abazungu erega nta mwana avuka yirabura bose bavuka basa n'abazungu naje nkubo yo mama yarambwira ngo urazi ukiruruyoya yo wasa nuko konse jewe je nari ndenzugo aho rero kurambwira ko yazova yirabura nanaze ko kwine cyane Berenice bavutse basumboje nta birenze mbona oya nabajyana beza oya bavutse ngira ukuntu wabari basi ku buryo basi uramaze kubona ufise nk'umwana ku buryo umuntu avuga ngo umwana ngo nimba atari uwanyu urumva rero mugabo uko umuntu agendera hinduka rero twese tuvuka turi abazungu twagera muri yase irimo mu tuntu twishi hari igihe gusiga ukaba vere ukaba jone ukaba noire ugenda uhindagurika rero Imana ishimwe rikomeye ko Imana yaratokoye amahoro hajye twayinda rimwe 2 3 5 Imana ikagukura kuri iyo manga nk'umuvyeyi urumva n'ikintu cyo kwishimira ndashimiye abarimwe barankeza
nawe ukaba washitse kuraba umuntu uzenya mukazana wawe Ego. hamuyo nari nabicishijemo yitwa Nizigama Jane mugende basha mushigikire turakunda gukorana ikiganiro citwa ngo ubaho gute Mu gihe cawe Ego. igihe kuko igihe kirahinduka no musi ushobora kuba uri mu gihe cy'amahoro ejo gashobora kuba uri mu gihe cy'umubabaro no musi ukaba uri mu gihe cy'agahimbo ejo murumva mbega muri ivyo bihe ubayeho gute akarorero kanini twagafatiye ku murimyi aramenya ati aha ni mu gihe c'iki iyo ari mu gihe cy'izuba ntabwo yubakwa ngo afate ibigori vyiwe canke ibiharage ngo agende guteragira mw'isi y'ivumbi atamvurira imwiragwa aramenya ati nzoyizigama washaka akagura umuti sinzi ko bagikoresha kirorina canke haje ubundi buryo bw'ukuntu umuntu ashobora kubika imbuto yiwe ntishobore kubungwa rero agafata muci akabika ibiharage vyiwe canke ibigori akihangana yari amaze gufata ingingo ko ari imbuto ntashobora no kuyirya arayibika akarindira mu gihe c'imvura iyo imvura yaguye akamenya ati ni mu gihe c'imvura agasohora imbuto yiwe agateragira yiteguriye kugira kwimbura rero no muri ibi bihe turimo na twebwe mu gihe c'umubabaro witwara gute ubwo ntutwagwa n'ishavu ubwo ntutwagwa n'ibishobisho ugasanga uritwaye ko bitari bikwiye ukitwara ukundi kuntu rero icyo kiganiro mugende mugikurikirane kwa Jane Nizigama cyitwa ngo ubaho gute mu gihe cyawe turekane n'ivyo arakora indirimbo zo guhimbaza Imana icyamunaniye ni bwa busazi bwacu bw'amafilime bijya kubera akunda gutwenga cyane urumva rero akunda gutwenga cyane rero uciye umuhuza n'amapengu uno munsi ntabwo turi kumwe umuhuza na ntuzenyana na mareza akunda kuvanga ujya aranyica akunda kuvanga n'agahungu ngo kari kompanye urumva ngo kataranakura ngo kubera ngo amenye ngo mukana ngo ntarakwira mu minsi iza nimvuye ko twagira project tukamuronderera basiginza hawo basatwenze atwenze hakaza ariko je nama niyumviye ukijya mugoje sinyenyi oya ni nyenyi oya nabwa ni nyenyi ya rumva hari igihe umuntu aba mu bihe ibyo bindi navuga bindi tukunda kuvuga muri cya kiganiro ngo aho mu gihe cyawe hariho rero igihe kigushikira kimaze kugushikira ukacakira ukakibamwo mbega wowe ukibayemwo gute igihe cyawe rero ujya buhungu marezo yaragize agisida kandi ntakunda kwisigura cyane mugabo urabona aracyari muto n'umunyeshure kandi n'umunyeshure nta n'abavyeyi afise rero yaragize agisida nubwo ati amakuru maremare ndabifise ko kuko kenshi duhura mu bikorwa mu mafilime runaka tugahura mu ngaruka nka jewe rero ndimo mama hari ukuntu ntaronka n'umwanya wo kugira mbaze ubuzima bw'umuntu iki ahubwo igihe kimwe nzomutumako aze atubwire inkuru y'ubuzima bwiwiwe rero nibaza ko baragize agisida mu makuru makenzi hama hakavayo y'iryinyo rimwe canke abiri rero muri ubwo buzima ngira muri vya bihe bigoye yoba yararimwo yarabuze uburyo kuko ntabwo ndaja kubaza iryinyo sinzi niyo baridandariza kuko biri kose rirazimvye rya ryinyo ngira iry'intuzi ugaca usanga ntiyarose uburyo bw'ukuntu agenda kurigura rero acabaho muri ubwo buzima aratukwa arasubira ico nshima ubu naho umubwira ntibisanga nawe nyene ubwiwe uzobona akavyerekana yaramaze kwiyakira urumva kandi nimba ubona anezerererwa kurya kuntu ameze burya hariho amajoro yarize hajya kugira umutima uvyakire vyaciye kure urazi kurengana je ndibuka nkiri umwana hariho ukuntu umwana ahongoka ndavyibuka vrema umwana ari yahongotse ahubwo ni Bujumbura ntabwo bimeze cyane nka ruguru
ruguru hari ukuntu bakubwira ngo umwana gukurikira ahushe mu ziko uca utangura guhongoka rero hari ukuntu wasanga ngo aragutora ngo ngo cabihanga ngo cagiye ngo cagiye ngo ivyo bishinya ugasanga n'umuntu aradutse arabikubwiye atari urwanka umugabo we muri wowe ukumva biragukomerekeje urya mwana wawe ibwiye yahongotse arababara rero nawe hajya yaragendanye burya igikomere usanga hajya yaragendanye igikomere cyajya amenyo cyangwa cyabijya bihanga adashoboye no kuronka amahera yo kugura irindi ryinyu washireyo rero muri iki gihe yamaze kuvyakira ushaka umubwire ngo iki aranezerewe kandi ku makuru mfise ngira naho umubwiye ngo tora amahera ugende ugure akabwira nti nta makuru ufise nopfuma nkora komedi nkazibira ndamuhaye pole Maritso ndamuhaye pole Jesse ndamuzi neza kimwe gusa ndamukurikirana kuri Facebook ntamukurikirana mu byo akora ibyo akora je biranezera cyane Maritso ndamuhaye aratwenza cyane muri filime yanje ntamubonye mba numva ntaryo oya aratwenza mba numva ntameze neza ubuntu bw'uko medakora bwose nabonye ari bwiza burakuraho umuntu ari ukamusubiza ahandi hantu je ndamukurikirana cyane kandi urazi n'impamvu agira adashaka n'iryo ryinyo hariho rega nk'abantu abamukundira bakunda rijya barabara rija suku muponda turabantu ntabwo mutumufitiye ntabwo mutumufitiye irumva si byiza yuko twaje no ngakora urubuga umuntu uraba nimba jewe nabuze amata uyu nabone bajashwanye n'umugabo oya ahasaye makuru dutanga tuba dutanga amakuru kugira umuntu nimba uri muri stress uyivemo ntushiza kuraba abandi bantu twege twazanye amastress kwerekanira kuri kamera nawe ucuyashikirako ucusanga no kuyirinze urumva Maritso nukuri Imana imugire neza kandi urabona urumva yaciye mu bihe bikomeye kuba imfuvyi n'ikintu gitoroshe bantu b'Imana kuba imfuvyi n'ikintu kigukura ahantu uri kikagushitsa ahandi hantu ariko Maritso yaravyitwayemwo ahubwo rero kandi rero ku makuru mfise bugire muri araba Maritso ujya muhungu agaragara nk'umwana mugabo uri muri urabona ko akuze ego urabona ko akuze kujya kuna kwivugira ngo tugufa ngo ibiki ngo amapengu kuko ndibuka hari umunsi bari muri tournage haca umuntu acavuga ngo hena ni ngo runo ruyoya ngo nibihanga ngo nirumva iruhande hama Maritso acavuga ngo nduruyoya ngo urampi muri ko ari uruyoya icaniwe ahubwo mu kiganiro giheruka navuze ni umwana mbe yacambwira ngo iki ndibagiye ijambo yaciyambwira yakubwiye ko yoba ari umupapa kuze nyene ari kubera atarahaga ikiganiro naragikurikira kubera atarahaga ugiye bari muri bwa buzima azindukira ku manzenya ibyayi ku mata kunyi mu bisanzwe niko nyine ari umuntu rege tuba turi muri aka kazi usanga twibereye mu bintu mu buzima bwacu tumaze guhura usanga no kuri tele tumeze nk'abari muri komedi biki usanga ya mitwaro yacu tuba twiremereye mu murayitura tuva muhira tuyisize muhira ugeze kuri tele uburi claire n'ivyo urimwo n'abantu ukuntu baba bameze ubusanganye numeze neza hama ya mitwaro yo gaza kuyikorera winjiye imbere y'umuryango ntigusanganira imwe ariko usanganirwa n'ibintu nabiriya rero jya muhungu biragaragara yuko arakuze nta mwanya nkaho kuganira byinshi nawe kuko numva nyene nkuko namana bibabwiye yo ushobora kumbera umukwe kandi hajya uvya y'abakobwa urumva nka twebwe ugumurondeze oya turekane no kurondeza ahubwo ntumenye uzoba umukwe kandi nka twebwe ubona twirirwa ku mbuga nkuko hano kwikangura nsanga inyuma y'imyaka 5 bishitse inyuma y'imyaka 5 canke 6 ntabarazana umugore arazi muhiri wanje arahaza umwana aramubona nanabunye ufise abakobwa beza ndakwisavye ejo nkikangura nsanga nza mbona ncakura avuga ati ati nshakwa ati nkaza numva ahubwo umukobwa nawe vyaduka nawe ko wevye mugora nkaza numva umukobwa wanje ari namo yavuze nti buriya rero jewe ndakundanye na naka yewe yakweri Maritso uri wuba mukamba yo filime wigumye urumva ko imbere n'inyuma ari heza iyo wavuye ni habi ariko iyo uri kuragana ni heza rero niyo mpamvu kesha atabiba birenze nyene mufata nk'umwana kandi ikintu ndamukundira vraiment urabona turi nko kuri kamera
arashobora kunyubahuka canke bwa burofa nyene timo turakina rolike mugabo inyuma ya kamera aranyubaha mpamagara mama abantu batamubiza nyuma ko ntiyamarimuzi ampamagara mama iki kuko nyene keshi ibintu bijanye nabuno burofa iki canke ibintu byo uburofa muhanura beshi ibintu byo guhanura tubicishije mu mafilime canke muri comedy keshi ndafise ukuntu nyene tubigenza kugire impano y'umuntu nyene girente ikure rero no musi ndi kumwe n'uyu mushitsi uyu nawe rero n'umukozi w'iki n'umukozi w'Imana twarimo turavuga rero ukuntu umuntu yoshobora kugirane kubaho mu gihe ciwiwe rero umuhungu wanje Marezo kuko nawe akunda kumpamagara ngoma umuhungu wanje Marezo rero nawe igihe ciwiwe namubonyemwo basi muri no misi acitwaramwo neza arakora umuntu stress ntamubonye muri filime yanje mba numva ntaryohewe vraiment n'abandi mu mukoreshe yo ntazimvye ntagorana yo n'umunyamahoro ego vraiment urumva ntazimvye abandi bantu mukeneye kumukoresha mu mafilime canke mu bintu runaka mu muhamagare mu mukoresha benda kubaza akantu gatoya urya Marezo yoje mu bintu vy'indirimbo Marezo ya urumva kujya kuntu wewe impano kuko je niyumvire yo indirimbo yoririmba neza ariko aratwenga urabona mu bintu by'indirimbo ujye mukeneye yo gukinira utuntu tujanye nimba ari umuntu w'intuzanya w'amagogo nawo musiga amavuka ukamubwira gusa nyene ko abibamwo impano nyene ijanye no gukina arayumva kandi urumva tujya tuntu nako tuba dukenewe mu ndirimbo ego urumva rero nko mu indirimbo iratandukanye na filime kuko mu ndirimbo ni ikintu kiba kiri original muga muri filime ni inkuru duhimba n'ibihimbano tubabuha abantu ntabwo ari ubuzima original rero mu ndirimbo ushizeho ibintu nk'ubu mushizemo arimo ya mapembo yayashize hejuru yisize amavoka canke arimo aravunda agahungu kari kompanye urumva yuko ivyo bintu bitajanye n'ubutumwa burimo ratanga yego mu ndirimbo urumva rero bisaba indirimbo mu bisanzwe gutanga indirimbo ya gospel babisaba baha ikintu kiri original ukibemo kuko ni ikintu kiba kivuye bwina kuko ntiwobwira umuntu ngo ni wambare wikwize ugasuja wambaye imini igera ngaha urumva ubwo butumwa haje bo bitandukanije muga muri filime bivanye na message ugomba gutanga ivyo ntacyo babitwaye gukoresha Marezo rero nuko muhamagara mumwiteho basha mwumvise ko ari imfuvyi nababaye cyane mbe Marezo abaye Marezo nimba bamu buterere nimba bamukina bwiza je nzi ko mu bwiza cyane mukinene jewe rero ndaguha amakuru Marezo ndamukunda uko kenshi dukunda guhurira mu mashuti atandukanye mugabo uko biri kose ni hagati ya muterere nomero ziwe ntiziba ziri ngaho nomero ziba ziri ngaho kandi n'uwo mukinira yonyandikira nkamumuha nta kibazo yego umukoreshe Marezo mumuteza imbere n'umwana mwiza n'umwana w'amahoro kandi burya mva kumuvuga Marezo nta byinshi ndamuziko nkurikirana ibikorwa vyiwe gusa ngo ntimuranahuraho oshwi mugabo igihe kimwe naramuravye rero kuri Facebook yategeye umuntu mwiparitse nawe Marezo nawe ubuguruguru urabufise umuntu yamutekeye mwiparitse yatekeye neza ndamana nasimvye ku rupanga rure Marezo ndavuga ati ibintu vyo biraryoshe Marezo akina neza yaranezere burya akina ku buryo numva filime nanje ndazikunze ntazo nkunda gukina kuko navyo noshobora ndashaje n'ubibi uyu rero niyo mpamvu filime yamunaniye rero ubutumwa buciye mu ndirimbo karibu kwa Nizigama Jane nayo jehoho musanzwe munzi nyene ubu ndi umuvyeyi ndatuje yo hariho umuntu umunsi umwe twahuriye muri Village avuga ngo konso ngo konso nanje ntisa ameze neze wawe mukama w'ikiko ngo kozo ngo niwo mazuko ntinone meze gute aramata ibibazo azi rero ko ndi wa musazi wo muri filime ashaka ngo kose ngo mugango we ngo ntiwakira ngo umuntu neza ntigute ngo nari meze neza uvuye mpera hari ibintu ngiye kuraba hajya haruguru
acavuga ngo mana ngo nari nzi ko ngo nitwahura ngo uzongira twatuntu ngo hava ngo ndi w'Ikigali ngo ndi wahe ngo nari ngo nugutekereje kinamubwira nto yaha buriya n'ubuzima bwo muri filime nanje uyu duhuyu no munsi nduyu hariya nshobora kuba umuvyeyi akuze nshobora kuba ikirara mugareka kunyitiranya ngo mugabo ngo none kunzu ngo none ngo muhira ngo ntugumusaragurika urumva rero yarazi bwa buzima bwa hariya umuntu narabazi yuko nyene burya buzima nk'ubu buzima bwo ku rubuga ugumye usara no muhira bona asohoka bakanakubisa ko ari igihe muri filime usanga uri umuntu ugumukubagana none uri nk'umuvyeyi ukaguma ukubagana muhira nka ntare y'ingore yaraduteye inkuru turimo turakina ukuntu yambutse umupaka baza kumutera amabuye kujya kuntu yakinyakazi barahaga kumutera amabuye filime ya Rosine bazi yuko n'ubundi mu buzima busanzwe ariko ry'abamezi rero Jane filime ntayo yoshobora kubera mu matwenga usanga yatwenze ari by'ubusere ugasanga yatwenze ngo nkubitirayo jewe nkubitirayo uko ndatwenga ntarambarara vuba cyane rero ikiganiro wobaho gute turashishikaye kugikora kwa Nizigama Jane nanje turashishikaye gukora amafilime imvano n'amarezo umunsi umwe nzomubaha mukanyandikira muri benshi ko mumukeneye abaho inkuru y'ubuzima nzomuzana naje narayibemereye igihe kimwe nateguye umutima n'ubwonko nzoyibaha kugira ubera nyine bisa umuntu yitegure ntapfa turubura kandi iki gihe cyo guturubura kiba cyararenganye hari igihe umuntu arengana rero ibihe rero nuko nagendewe na Nizigama Jane byatugemuriye yaje kuraba bebe kamwakoze kuduha ikaze yego murakoze turabashimiye cyane rero numvise atogenda uko nari mfise ngaho imbere yanje hariho nk'umukameramani wa Desa kuko ntarabuwa sensa ariko agenda arakura azoti babu 1000 abo 5000 uko nyine uko ndavuga ntiyogenda nawe tutagize tutamubonye ntaberetse inshuti yanje muri no minsi n'ukuri satani ntarakoza mu mwagati ngo agire nkuko satani y'izina rya Yesu turamwasi satani y'abantu abonye bafitanye iyo bugenza zanakana agatobanga ariko turamukeneye mugendere mu mushigikire amen mugena ndabasavye vraiment mugende mu mushigikire kuri channel yiwe amen mu partage eka mu namukurikirane nkuno musi nyine muke musimbira nk'umwanya nyine mugende vraiment muzoba mukoze nk'umuvyeyi mwiza kanzo bashimira yaranavuye no kwisoko urumva ko nawe afise abakwe n'abakazana mugende mu mushigikire ndabisho nzoha bebe uyu rero akunda amata burya ntimwibaza ngo ibintu byoroshe aha nariteranije umuhungu wanje nawe ambwira ngo akure ku munsi seconde nanje ashimukitegerezwa kunshigikira kugira nanje nkoro ukora umuti ibikorwa wow bye rero tuzaba dusubira ninaro nk'umushitsi nzomubaha ntamurose naho filime imvano turi ku TV murakoze bye